Hello guys, ivyarewo Messi bibandanya kuba ikibazo. Gusa uko Messi genda iregera imbere tugenda turabona iyo rimwe birerekera kuko nk'uyu munsi yagiye mu bipimo vya kuri abakinyi ba FC Barcelona vya coronavirus mbere yo batangura imyimenyerezo yabo ku munsi w'ejo kuwa mbere yo basha mu nkino za pre-season cyangwa zo kwitegura season ya 2020-2021. Impamvu Messi atagiye ngo yaramaze ngo yifata nkaho atakira mu kinyi wa FC Barcelona kuko yarashije kubibabwira. Jewe nk'umukozi wanyu ndemeye nasavye yuko mwo kubaheza iri mu masezerano yanje karangirira nganyene. Niyo mpamvu atagiye mu gukorerwa ibipimo ko avuga ati Jesse ni mukinyi wa FC Barcelona uko ni kuwewe abibona. Ikindi mukwiye kwimenya Barcelona razikimishaka kunga miliyoni ngamajindwi z'amayero ziri muri release clause yiwiwe. Gusa ikintu mukwiye kumenya nuko iyo release clause yiwe ngo yaheranye n'iyi season ngo imenyesha makuru bitandukanye birimo biravyandika. Messi ubu yemerewe kugenda ku buntu. Muribuka yuko ku munsi w'ejo na FC Barcelona yirukanye abashingwa manza bayo cyangwa abavoka bamwe barahanura Messi uburyo yogenda ku buntu. Urumva Leo Messi wasiteze kugenda for free ku buntu vya 700 million z'amayero Baltimore marivugisha vyeranye n'uyu mwaka. Numva ni ikibazo amwe mu makuru Marcelo Becero wamenyesha makuru avuga yuko Barcelona yanka gushira ibintu mu buryo bumvikane nkuko Messi avyipfuza, bazi ko Messi ashaka haba ibiganiro vya kivandimwe bumvikane ntayivemo barinze gushwana. Barcelona ikazovyanka ikanka yuko baganira yuko bumvikana igiciro cyanya tucamezi ngo Messi ivyo bishobora kuja mu rubanza bikaja muri TAS bikaje no mu mategeko ya FIFA bakagenda kwitwara mu manza. Niko Marcelo Becero abivuga ti kuko ikintu Barcelona ngizogenda yitwaje izovuga ati umukozi wacu yaje ku kazi kubera ko yase kuja kwipimisha. Bo Barcelona yacamukonsidera nk'umukinyi wayo mu gihe Messi atekonsidera nk'umugwi wiwe kuko general abwiye ko nakiri mukinyi wanyu ni munyemerere ngende ni muze twumvikane mu mwumvikano turenze gushwana cyane tutarinze kuja mu manza. Messi nivyo ashaka aho yanavuze yuko nkuko rimwe biravugwa yavuze ati je shaka tuje mu biganiro vya kivandimwe ati ntashaka gushwana cyangwa ntashaka gutandukana n'umugwi akunda barinze kuja mu manza. La Liga ihiganwa ryo mu bwo ya Espagne. La Liga nyimba nayo giyabonye uko rigiye guhomba urazi ryatakaje Neymar ritakaza Cristiano Ronaldo hamwe abantu bari batumye dikurikirwa cyane ya Leo Messi yarazigariyemo nayo yasohoye itangazo guys. Urumva ukuntu abantu ari bihanganye nayo yasohoye itangazo ravuga ati Messi contract yiwe izora 2021 ategerezwa kuma muri Barcelona nkaho mengo La Liga niwe ari Barcelona ati nyimba mu gushaka kumutwaha rutekerezwa kuri miliyoni amajana 7. Iyo ni La Liga yabivuza pana Bartomeu yange Barcelona ni La Liga yabivuza ati natwe dushaka hagume nta na hamwe azoja. Irabona ko kuri Messi aramazagiye La Liga yohomba ibintu bitari bike. La Liga yohomba kuko yatakaje Cristiano Ronaldo yatakaje Neymar none igiye gutakaza na Messi mwakinyi wa mbere ku isi izo bisigaranye nde. La Liga nta muntu azosubira kuyikurikira. Impamvu nawe yavyivanze biravuga ati Messi contract yiwe izora 2021 ariko ikizwe nuko gejo kunatangaza ubunyene nuko Messi contract yiwe yasinye hari handitse amatinda sinye amasezerano y'imyaka 3 guteranya umwe nina banda vyifuza kubandanya namwe. Urumva umwere nora Baltimore maravuga ngo uracasigaye mu gihe Messi bababwira ko vyaheze boja mu mategeko bakabisoma. Urumva ni kibazo abandi makuru arimo aravuga kuri Leo Messi. Hari foto yakana gato yateye ikigongo abantu batari bake igihe abakinyi ba Barcelona mu baraja munoze ya mu kwipimisha akana kari kambaye Messi jezi ya Messi kicurikiri karamurondera karamubura amwe avuga ati wow ti Messi yari ugikundiro yari umuntu famous muri Barcelona aho yaje no gukorerwa igicapo muri Barcelona muco gisagara aho isanga barimo baramusezera umvise amajambo yanditsemo aho handitse ati goodbye commander ati urakabeho
ati urabeho komanda n'amajambo menshi yavuze kuri Messi uyu munsi ngo namenye ko na president w'igihugu ca Argentine Alberto Fernandez yagize navyo atangaza uyu we yamusavye yuko Messi yo kwisubirira umugwi we wa kera yakuriyemwo wa New Orleans Boys. Como president yavuze ati wewe Messi uri mu mitima yacu twese ati ntituzoshobora kubona ati ntituzokubona urimo urakina mu gihugu cyacu ku butaka bwacu mu mugwi wacu ngaha muri Argentine ati natwe duha umunezero ati ngurangirize umupira w'amaguru ngaha muri New Orleans Boys umugwi wakureze umugwi ari wowe wawe mu vy'ukuri bigeze kwa president wa Argentine mukuru w'igihugu cya Argentine ati Messi King wa football ati ngurangirize umupira w'amaguru muhire wanyu ku mugwi wakureze. Abanani makuru turi kuri FC Barcelona tutraiva ko andi makuru gusa aterekeye Messi nuko Luis Suarez tuanje gusoma gato kuri Daily Mirror yivuga ati Baltimore marabona ko ibintu teriko beraje mu buryo ati arimo ariyumvira ukuntu botora imiliyoni amajana 280 z'amayero kuri Messi kuko barazi yuko azokina Man City mu mwaka uza. Daily Mirror nike vanzemwo gusa mwamenya nuko ibimenyesha makuru byo muri Espagne kwiyisaga ya Messi nivyo bitanga inkuru zitomoye kandi zumvikana bisigara ko ibi byo mu Bwongereza navyo ntibiba biri shuwa kuko nibishikamwe indani mu mugwi ariko ivyo muri Espagne niyo nkuru twizera cyane kuruta Demira yavuga ati deza 80 million euro Barcelona iteguye kuyatura tukiri ku FC Barcelona nyine ngani mukuru atandukanye Suarez wakinye ipimisha yagiye kwipimisha coronavirus naho bamubwiye yuko atari mu bakinyi bazokurishwa mu yisa zigiye gutangura urumva yagiye ariko nabavuga ati kugira nze ndahave umishikezo kome miliyoni 14 z'amayero zihwanye n'amarera asigaye muri contract yanje mwase kuyama sinzohava niyo ntazoba nimo ndakina nzohaguma makamu yampaye Luis Suarez ati makamu yampaye nozova muri muguru ukumva ko muri FC Barcelona bazo bibandanye kuba ibibazo intwanzi bandanye kuba ingorane mbere yuko tuve kuri FC Barcelona katubabwiye ati Matt Braithwaite muruka yuko twabwiye yuko yasavye yuko Barcelona yo muhim nimero 10 misaramutse agiye ikamwishura yuko ashobora kugenda imbere yuko misagenda gusikamenyesha makuru 20 minutes cyo muri Espagne kivuga yuko Matt Braithwaite aracafite numero yiwe ati jewe nubu nacafite numero yuko bateza kuma nimero 10 misaramutse agiye umva abantu benshi inkuru yabatangaje abandi bayakira ukutariko ariko mu vy'ukuri Braithwaite ngo inimira arayishaka kuko ico kimenyesha mporo cyo muri Espagne kibimenyesha yandi makuru menshi yavuze uyu munsi Donny van de Beek mukinyi hagati wa Ajax yamaze kubwira abagenzi biwe bakinana yuko azokinira Manchester United mu mwisizo tugiye gutangura yavuze ko mwiyi n'ucanke mu ndwiza ari hazoja mu Bwongereza kumaririza transfer yiwe. Frank Lampard na Chelsea yewe ngo bayiteguye gutora miliyoni 50 z'amayero kuri Ngolo Kante kugira ngo bagure umukinyi wo hagati wa West Ham Declan Rice muceri amakuru kwa nari maravuga bikavuga ko Eder Domira ari mu yifuza kuzitanga kazana Ngolo Kante mu France kusimana ziko mu misi ya Real Madrid yari yamaze imisi ifugwa twikuri Real Madrid nyene James Rodriguez agiye kuja muri Everton kunizanyo y'umwaka umwe Madrid yavuze ko ashobora kugurwa gusa imenyesha makuru kiraho kivuza yuko ari kunizanyo ahazogenda gukora ibipimo vy'abaganga mu ndwiza. Everton tukiri ko yamaze gusinyisha umukinyi wa Napoli Alan ku miliyoni 25 tugiye kuri Juventus tukiri nyene kuri Juventus yamaze gusinyisha umunyamerika Weston McKennie amivanye muri Schalke 04 kuntizanyo. Tottenham nayo tukiri ko basinye Tottenham yamaze gusinyisha myugariro wa Wolves wo ku ruhande Matt Doherty ku miliyoni 10 ku miliyoni zingahe one yamusinyishe ku miliyoni 15 z'amayero akaba yasinye amasezerano y'imyaka 4 mu gihe abandi barimo barasinya Neymar we yarimo arasinyura aho yamaze gutandukana n'uruganda rukora impuzu za sport gwa yatandukanye nande akaba yatandukanye na Nike nyuma y'imyaka 13 bakurana akaba yiyuze kuri Puma akaba ariyo bagiye gukorana tukiri kuyandi makuru ya transfer
yavuze uyu munsi kuri mugoroba mwamenya yuko ngo Manchester United yamaze kwinjira mu rugamba rwo gusinyisha umukinnyi wa hagati wa Bayern Munich Thiago Alcantara nk'uko imenyesha amakuru cyo mu Budagi Bild kibivuga. Manchester United ngiteye gutanga miliyoni 30 z'amayero 30 kuri Alcantara waraye anyumvira. Andi makuru y'inkino yavuzwe cyane mumenyereza wa Bayern Munich tukiyiriko Hansi Flick akaba ari watuwe nk'umukinnyi akaba ari watuwe nk'umumenyereza w'umwaka w'umudagi. Akaba kuri ako gashimwe yatsinze Jürgen Klopp. Hansi Flick murazi yatwaye Bundesliga, DFB Pokal, Champions League mu gihe Klopp yatwaye Premier League yonyene. Hansi Flick rero akaba yamutsinze bari we yatowe nk'umumenyereza w'umwaka w'umudagi muri ico gihugu. Andi makuru y'inkino yavuzwe cyane umunsi arimo aravugwa Frank Lampard yagize cyavuga kuri Timo Werner umusatirizi wa Chelsea mshasha yavuye muri Leipzig nyuma yatsinda igitsinda cyo mbere muri Chelsea muri kino gwa gicuti bari gwabahuje na Brighton ku munsi w'ejo aho banganije kimwe ku kindi. Lampard yagize cyavuga kuri Werner yavuze ati Timo ati ndibaza yuko Timo yari sharp kandi yari marashaninga akora bye ati yihuta ameze neza ati igitsinda cyo yakirose hakiri kare muri kago kwa kirose ku munota wa 4 ati yerekanye amakarite y'ubwenge n'ubuhanga kandi abizi neza ijana kwijana kandi namwishimiye kumugira muri uwo mugwi murabizi kandi ishimiye kumugira muri uwo mugwi tumukinya ari sharp tumukinya ari bright mwiza cyane. Tukiri kandi ku nkino zabaye ku munsi w'ejo Arsenal yaratwaye igikombe cya Community Shield koze mu gwatwaye Premier League no watwaye FA Cup. Community Shield niko twavuga Super Coupe. Arsenal ikaba yagitwaye nyuma yo gutsinda Liverpool bitsindo kuri penalty stand kuri zini imbere yaho bari banganije mu rukino rw'inota 90 gitsindo kimwe ku kindi. Icyo ushaka kubabwira ko n'uyu mupeti yitwa Bukayo Saka nagize match nziza w'umukapo w'umuhanga. Bukayo Saka w'imyaka ndibaza 18 19 ngaho akaba yongeye gutanga indi pass iva mu gitsindo kuva sezo yo mu mwaka uheze. Umva sezo mu mwaka uheze niyo turangije Kevin De Bruyne na Arnold nibo bonyine bamaze gutanga amapasi menshi ava mu bitsina mu mahiganwa yose kuri Petit Bukayo Saka kuri uwo mudogo. De Bruyne kamaze gutanga amapasi 22 dusizemo 20 yatanze mu sosiyete muri Premier League. Arnold nawe akaba amaze gutanga 15 mu mahiganwa yose nyine De Bruyne 22 mu mahiganwa yose nge Bukayo Saka nawe amaze gutanga 13 akaba ari bo bonyine bamuruta mu bakinyi bose bakina muri Premier League. Ukamenya ko tanakina n'inkino nyinshi keje usanga ari mwarasubira urumva n'umupeti nisi yatangwa kuvuga ishimisha makuru bitandukanye. Bamwe banibaza impamvu mu myerezo w'umwe guservera gihugu mu Bwongereza Southgate atamutumye ko mu bakinya bagiye kwitegurira inkino za UEFA Nations League. Reka tuje ngahe wacu mu Burundi umunyegori w'intama mu rugamba Jonathan Nahimana amaze gusinya mu mugwi wa Namungo FC. Kabariho yasinye akaba yora mugwi wa KMC muri Tanzania nyine akaba yasinye mu mugwi nyine wa Namungo FC muri Tanzania ngo mugwi kabanye kuzokina inkino za CAF Confederation Cup mu mwaka uza. Tukaba tumwifurije amahirwe mu banyezamu beza muri iki gihugu kandi bigenza neza. Guys mugira ibihe vyiza abatarakora sabone cyangwa subscribe mugikore abashobora kudufasha mugakora partage namwe muzikore murakoze. Imana ibahezagire, Imana ibahumugisha.